nimuhorane n'Umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Umunsi umwe hari ku isabato, Yesu aca mu mirima y'ingano, abigishwa biwe nabo bahita baraha udushishi twazo. Abafarisayo rero bamubarira bati, eheraba, ni kuki bakora ikizira ku munsi w'isabato? Yesu nawe abishura ati, ntimwigeze musoma ivyo Dawudi yakoze igihe yari mu ngoro y'Imana? Hari ku musaserdoti mukuru Abiyatari arya imikate y'imperezwa, kandi abasaserdoti ari bo basa bashobora kuyirya. Arongera ayigaburira bagenzi biwe. Hanyuma ababwira ati, isabato yagiriwe abantu sibo baremewe isabato. Nico gituma umwana w'umuntu aganza n'isabato nyene. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Muri iyi minsi turiko turazirikana aya majambo y'Imana azananye mu gitabo ca mbere ca Samueli. Turumva ko atuyagira ibintu bibiri bikomeye cyane. Ubwa mbere, ugutakaza umuhamagaro wacu ingene bigenda, ariko kandi n'ukwakira umuhamagaro w'Imana. Ivyo twarumvise ingene Sawuli atakaza umuhamagaro wiwe, ariko kandi uyu munsi turumvise ingene Sawuli atakaje umuhamagaro wiwe, Samueli arabigandarira, arabigirira deuil. Ico kigandaro gisa n'igiheze, Imana igatora uwundi muhanuzi, nako uwundi mwami mushasha. Ariko handaho hagati yavyo hariho umwanya w'agacerere, umwanya kandi utari mutoga, kuko Imana izotora Dawudi, ariko kandi izoreka n'igihugu cayo igishiremwo kumutora. Harabandora twumva bagira bati, twebwe twashizweho n'Imana. Nivyo, kandi urashobora kuba waratowe n'Imana, nubwo vy'ukuri abandi baragutoye, abandi barakumvamwo umuntu yobaja imbere. Imana tuzovyumva mu minsi iri imbere, naho imaze gutora Dawudi, ntayizokoranya igihugu cayo icigira iti, ubu rero ndabategetse mwese, gamburuke uyu niwe nabatoreye. Ariko ibanza iramureka, iramuforma mu gacerere. Yamaze kumusiga, mwumvise ngo Imana yeje kumusiga ngo acatangura kugenzwa na mutima. Burya uwurongora abandi umukuru imbere y'abandi, si utangura urya munsi abironse, atangura kure mu vyi Imana igendera mucishamo. Ukabona ingene Dawudi Imana yagiye iramutegura, yaramaze kumusiga, ariko igendera kuza iryo sigwa gushika n'igihugu cayo gitebe kibone kiti, uyu muntu uko tubona ubuzima bwiwe, bimwe twita mu Congereza ngo background yiwe. Mabone ngene nitwebwiye tugeze gutora abantu baza gukora mu radio, tubanza tukabacisha mu buyungiro bwinshi. Ukabanza ukaraba iyo bazananye, aho n'abatabimenya mugabo turagenda tukabaririkiza no hari iwabo iyo bikenewe. Gushaka gusanga winjigisha tanahana. Kugira ngo ubone umuntu vy'ukuri agaragaramwo yuko arimwo uwo muhamagaro. Nico gituma muvise Imana ivuga iti ngo mu gutora, Samueli mu gushika mu gutora yirabiye amataye. Usore mwiza Eliab, gororotse nkate, nta nkeka n'Imana irakunda amataye. Nujya yatoye, Imana iti noko suyo natoye. Mbere icija hariya gahungu kagahererezi ngo gafise umushatsi w'inyuguto, muga gafise umutima ukomeye cyane, umutima ukunda Imana, umutima ugwanira ico ukunda, ico ushaka. Dawidi baravuga yuko kari akungere, mugabo kadatinya no guhangara ibikoko bigomba gusahura ibitungwa vyiwe, akanigana navyo.
imana igakunda umutima wiwe, irawumva nk'umuntu ashobora kwihebera abandi, ashobora kwitangira abandi. Hari abantu bashaka gutwara gusa kuko biyumva ko bari bubashikiriwe canke bashaka kurya. Murazi ikintu citwa kuryisme uyu munsi, kandi twese twafashwe muri ico kintu. Baramuhaye nawe arye. Ahubwo abantu ntibagira ubwoba yuko gushigwa imbere y'abandi uruvyumva neza, ahubwo wategerezwa kugogwa ukarira ukibaza uti none aba bantu jewe nzobitangira gute, nzokwitangira gute inyungu y'aba bantu bashobore kuva aho bari batera intambwe umwe wese yinjira mu gihagararo gisumbirije Imana imufise ko umuhango uba wemeye gukorana n'Imana. Abantu muriko muritegurira mbere 2027 tugasanga imitwe yashushe, urumva kugiye kuzoja ahantu nkaho umuntu mbere ashobora no kubambwa nk'uku kwa Yezu kugira ngo benshi bakire. Siko tuvyiyumvira. Nakajyo keza ko tugira ngo mbere twashize Imana imbere, gusubira kugaruka tukaraba ingene Imana ibigira. Ariko tubanze tugaruke tonya ingene Sawuli yatakaje umuhamagaro wiwe. Sawuli yaratakaje umuhamagaro wiwe kubera iki? Ijo twaravyumvise, kubera kugambararira Imana. Ukugambararira Imana guserukira mu kungene yifashe Imana yari murungitse mu rugamba rwo gukura ku gihugu cayo abansi bakizibiranya, bakakibuza gutera intambwe ngo kije imbere, kitekanigwe, gitera imbere. Kwigiza kuri abansi b'igihugu c'Imana kugira ngo gitekanigwe, gishobore rero kuguma gitera imbere, gicike ca gihugu Imana izotanga ku muco ku bindi bihugu vyose ngo bishobore kwitabira umuhamagaro w'Imana, urukundo rw'Imana. Murumva hariho ukwitangira ikizana amahoro, kikatuma habitera mbere. Ariko kandi Sawuli mwarumvise jo mu bindi bintu vyishe umuhamagaro wiwe, nuko yaciye hakurangura neza urwo rugamba uko Imana yari umusavye. Yaciye aja kwita ku binyagano, le butin de guerre. Ararondera vyiza arikomeza, arirunda ko nabiwe, hanyuma ibindi acaza kubihereza kw'inkuka, kuza kubwira Imana ati naguhaye ko abonye. Imana icibwira ijambo rikomeye Samueli mubwira iti ajya wibaza ko mbabaye inkuka gusumbya ukugamburuka. Imana ntirya ibisabisho vyacu, Imana ntirya inkuka zacu, Imana ntirya amaruwanje, amaneveni, bikama intesesha akomeye menshi. Si ivyo bwa mbere, ariko ikintu suko ari bibi oya, mugabo bitarimwo ukurondera ubugamburutsi bw'umutima ntaco bivuze, urashobora no kubitakariramo. Niba ubona dutunganya ngo twashize Imana imbere, bikorana ibisabisha biki byose byinshi, mugabo gasanga hari abantu bari kwarondera gucengana, bahave bahanishano bavuye ngaho. Ivyo twama tubibona kabona abantu baje guhimbaza batisimu, ariko muri reception baraza gushiyadera mu tuntu. Abantu bibiri abantu nibiki vrema. Uko no gutakaza rero umuhamagaro, uko no gutakaza umuhamagaro. Sawuli rero yatakaje umuhamagaro uko yafise umuhamagaro w'ubukuru, ariko Imana mu kwihangana kumukura ku bukuru, sukumwica, sukucimugira ikivumvu bayoza amaso, iramuha umwanya wiwe wose kugira ngo ase nawe nyene n'uwitegurira kuja mu bundi buzima. Hari abakuriye bumvise yuko hageze ko basubirizwa, bagugunga bagaca bubarara ko bakaryana, n'ubundi wese agomba kugira ati ntukoreko. Oya, shaka kugira uko ushaka gose. Imana yavuze iti ntubandanya. Kandi saba kuri gusa n'abandi bose muri binabiriya barongoye, hari igihe koko biboneka ko uko ibintu bimeze nuko ingene ibintu biza
utari mu ntumbero y'umuhamagaro wawe, utakiri mu ntumbero y'umuhamagaro wawe. Hamara mbona bakora ubutumwa hano ku radio, hakagiye nkabamaga habwira nti ntimukiri mu ntumbero y'ubutumwa, genda ubandaniriza ahandi. Kandi iyo tubarungitse ntavyo mumenya, kuko nta matangazo tuvuga ngo nakatwara murungitse. Kabona yuko ntakiri mu ntumbero y'umuhamagaro, kandi nawe wumva uti umuhamagaro warampezemwo. Erega kuba umukuru sico gihambaye, kuba umubikira canke kuba patiri sico gihambaye, nukuziga mu bugamburutse umuhamagaro muri ivyo vyose. Woshobora gusanga n'ivyo umuhamagaro wavyo utakukirimwo, warabitaye, ariko ntutakaze wa muhamagaro wa mbere iyo yindi yose ifatira ko ukuba umwana w'Imana. Erega bishobora kukunanira, ibi bikakunanira. Murambona mwese iyo mwumvise ngo umupatiri bapaturuye, ngo umupatiri ngo bamupaturuye, twese tukabona umenga karabaye araguye mu muriro udahera. Si ivyo. Kumbura iki kirashobora kuba camunaniye, igicamunaniye hakwinjira mu ntambara n'ibintu vyose n'abantu bose, ugatekana ukagira uti kumbura Imana ishaka kunjabutsa ahandi. Bugingo gihumeka utarahwera, nuko Imana hariho umugambi gufise ko wundi, ikigufise ko. Reka kwibwira ko wahwereye, reka kumviriza abantu babona umenga warahwereye, ugacupfa mu kungene biyumvira ko wapfuye. Kandi hari abantu twica abantu gutyo, yo yabivuyemo canke bumvise ibintu ngo nkabibona umuntu tukamwica kandi agihema. Umunsi vyagushikiye, wibuke yuko Imana ari Imana ishobora kurema n'ibintu bishasha ikuye mu busa. Ubusa buraho, igihe ugihumeka nta numwe arekuriye kwihebura imbere y'Imana, naho abandi bose bo guhebura. Tugarutse gatonya rero, turaba ibintu bidukunze kudutesha umuhamagaro, birimwo ubugambarazi ku Mana. Nuko nyene ugufata Imana ukutariko, ugutakarira mu vy'Imana, ugukoresha Imana ukutariko n'ivyayo. Hakongera kandi hakabamwo n'uwo muno Sawuli hakurangura urugamba ko Imana yaramusavye, agatwagwa n'umunoho w'ibinyagano. Muze murabe nivyo bintu vyica imihamagaro yose. Saba kuru gusa mu ntwaro no mu vy'Imana, tanguye kubona patiri umenga afise umwitwarariko ku bintu gusumbya ku bantu b'Imana n'ubuntu bw'Imana, ucutangura kugira ubwo buti uyaragiye muta naenda. Utanguye kubona n'umuntu wese naho abayubatse ugwiwe atacumva neza inyungu y'umuryango wiwe n'abiwe. Gashobora gusanga umugabo yarafoye umuzeze kubera ibiyeri n'inyama yirigwa arajya, abandi bari ko aricwa n'inzara, umuryango w'upfuye uzingamye. Menya uti uyu yamaze gutuma umuhamagaro wiwe, ariko aratuma umuhamagaro wiwe. Nkuko gusa Imana yozikadekare kavuga iti wewe ntukiri umugabo mu rugo. Umugore ugasanga yitwararitse ibintu bimushariza gusa, ntiyigera abona ingene umugabo wacoka, ingene abana bazingamye. Uri kuratuma umuhamagaro wawe. Umuhamagaro mu gusanga hakumviriza ubuntu bw'Imana, tuguma turaba ibintu. Ubuntu bw'Imana bugutuma ugira urukundo, ugira imbabazi, ugerageza kugendera ubutungane uko bishoboka kose, ukitwararika ikintu cy'inyungu rusange y'abandi. Ugasanga bagushize mu kazi, ntiwigera wiyumvira ikintu cyo gateza imbere, ugumuraba gusa wa mushahara uzokuramo, karapfa ugapfana nako. N'igihugu nuko gipfa ku ngero zose, imihamagaro nuko ipfa. Ariko tukumva ko Imana ntihebura, Imana ntihebura, iguma itegura kazoza gashasha. Mwebwe nyene imbere y'Imana mwamaze kwikura kandi muri ko muragenda. Imana mu gacerere mu kanywa babo k'imitima nk'uko kwa Dawudi,
mwumvise ingene Samueli yagiza ko imbere y'Imana ati Sawuli akabimenya azonyica. Hariho amajwi rimwe rimwe atubwira ati mwamaze kwikura, umuntu akagomba kuyazivya no kuyica. Mugabo wica inkoko ibitse, wica inkoko ariko ntiwica ikibitse. Igihe cyose usamaye ku muhamagaro wawe hari ukungene uri kurikuramwo imbere y'Imana, kandi Imana nayo mu gacerere kuko umenga ntuzi biriko biraba iri kwirategura imitima. Ahi iwacu muri binyene biriko biraba iri kwirategura ba Dawudi. Muzobibona kumbure je sinzoba nkiriho, nzobiraba hariya iri kwirategura. None wewe uri kugira uruhara uruhe? Uruhara rw'umuhanuzi afasha gutegura. Murumva ingene Imana irungika umuhanuzi igategura agahungu kakiri gato, abantu mufise, abantu bakiri bato, abana mwigisha, inzaruka murera, abakozi mu nzu mufise abana mureze. Uyu munsi gembo numenga kuronka umukozi akurera umwana mu nzu ni kibazo gikomeye, ngo bari nk'abantu bagenda baratanga amashano. Ariko guhishano akana gatonya wari wabikijwe. Urumva yo magogo uba wiremetse wowe nyene, nukuvuga uri kurica kazoza k'ibintu vyinshi Imana iri kwirategura muri uyo mwana kubw'abandi benshi. Abantu mufise, abana bariya murera mugategerezwa kwereka imbere, mukabubaka muri bo, muri karaktere no mu gushaka kugira ngo ejo baje bajejwe umugambi w'Imana, iramukajya umugambi w'Imana. Muri ko mubikora gute? Umuhanuzi ngo agasiga ujya muhungu mutonya, muze muritondera amasakramento. N'umwana kerebutse mugabo arakeneye inguvu z'Imana, arakeneye gusigwa. Ubukerebutsi gusa bw'umuntu ntibukwiye, arakeneye yuko Imana imukoreramo, kuko ubukerebutsi bw'umuntu arashobora kubukoresha mu kuniga no mu kwica abandi. Ubukerebutsi bw'umuntu arashobora kubukoresha mu kwishira wenyene umugozi mwizosi. Gusigwa n'Imana, kuzirikana ubuzima bwacu imbere y'Imana, kuzirikana abo tujejwe, ibyo tujejwe imbere y'Imana. Aya majambo arakomeye, tuyazirikane cyane muri iki gihe, ingene dutakaza umuhamagaro wacu n'ingene twakira umuhamagaro wacu. Umukama mwese abakomeze mu mihamagaro itandukanye yabahaye, mugume mwumva yuko isigwa mwaronse mwibatisimo no mu yandi masakramento riguma ribakoreramwo neza kugira inahazwa giwe kubw'ubukiriro bwanyu no kubw'inyungu rusange y'abandi bose muri ekleziya no mu gihugu. Amen.